Reka ndabaramutse banywanyi b'ikiganiro cyo kwigira hamwe indongozi. Ubuntu bw'Imana bubane natwe twese. Reka imbere yuko dutangura dusenga Imana. Data mwiza nyenicubahiro, Imana iri mu ijuru, turagushimiye ukuntu bana natwe kandi ukuntu twigisha umunsi ku munsi. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Reka tugusabe no muri kano kanya kugira ngo ubane natwe, twigishwe nawe kino cigwa cuno munsi, mu izina ry'umucunguzi Yesu Kristo tuvyambajemo, amen. Turi ku rukurikirane rw'igitabo kitubwira kurondera abagenzi ku bw'Imana, umunezero wo gusangira ubutumwa bwayo. Icigwa ca mbere twarakirangije, ino ndwi turiko twigira hamwe icigwa kigira kabiri kitubwira inkomezi z'igishinga ntahe bwite. Uno munsi turi kw'igenekerezo ry'indwi mu Kakaro, umwaka w'ibihumbi 2020, aho imbere yacu dufise icigwa kitubwira ubuzima bwahinduwe bwerekana ubudasa. Ubuzima bwahinduwe bwerekana ubudasa. Turiko turasoma igitabo c'ivyakozwe n'intumwa, tuhabona ingene imbere Yesu amaze gupfa akazuka, nabo baciye bashigwa ku gikorwa. Yesu yababwiye ko baja kumurindirira i Yerusalemu, aho baronkeye mpwemu w'Imana. Igice ca kane gitangurana n'ingene Petero n'intumwa abo bari kumwe bigishije, maze bigisha bavuga mu ndimi zitandukanye. Abantu bari aho bavuye mu mihingo itandukanye bamenya indimi zabo kandi bigishwa ayo majambo. Aba bantu babonye ugushira amanga kwa Petero na Yohana, kandi babona ko batigishijwe atari abanyabwenge, baratangara maze bamenya ko babana na Yesu. Ibiro bicaye batera umwete wo kumva ayo majambo. Igihe Petero n'izindi ntumwa bariko bigisha, muri ako kanya hihana abantu 3,000, kandi abo bantu 3,000 baterako barabatizwa. Ni igitangaza gikomeye. Nza nibaza ubushobozi aba bantu bakoresheje, ariko uriko uraraba neza bwari ubushobozi bwa mpwemu yera. Nta mubwiriza n'umwe, nta muvugabutumwa n'umwe, nta mupasiteri n'umwe turumva yakoze ivugabutumwa ace yihanisha abantu bashika 3,000 bitereko bongere babatizwe. Icigwa rero cuno munsi kiratwereka ngo Petero n'izindi ntumwa, igihe bari mu bihe by'inyuma, bari bafise ubwoba bwo kuvuga amajambo y'Imana, ariko uno mwanya wabaye umwanya mwiza wo kwigisha. Mwibuke, umuntu uwo ari we wese yavuga mu izina rya Yesu yarafatwa. Ntago kwari gufatwa gusa, yaratabwa mu ibohero. Kandi ntago kwari ugutabwa mu ibohero gusa, yashobora no kwicwa, kuko Yesu bwiwe yarahejeje kwicwa. Baca bashiraho itegeko ko nta muntu n'umwe asabwa kwigisha mu izina rya Yesu. Ariko uri kurasoma Petero na Yohana, uri kusoma muri iki gice ca kane, gitangira kitubwira abaherezi bafata Petero na Yohana. Abaherezi bafata Petero na Yohana kubera yuko bariko bigisha mu izina rya Yesu. Babafashe, bashaka ko babashira mu ibohero. Ugeze ku murongo wa 13, babuze uko babahana, bapfa kubarekura. Barabafata, bagerageza kubabwira ko batosubira kuvuga mu izina rya Yesu, ariko aba bakomeza gushinga intahe bivanye n'ibyo Yesu yabakoreye. Ibi abizera abandi bamaze kubibona, uri kuraja ku murongo wa 23 mu gice ca kane, batubwira ishengero riryumvise risaba Imana kurinduka. Cuti bagenzi, hari igihe uwumva ufise ubwoba bwo kuvugira Imana, ariko
nuko utaburamenya neza icyo Imana yagukoreye. Abandi bizera bamaze kumva ingene Petero na Yohana bafashwe kandi bakumva ingene barekuwe, baciye baja hamwe barasenga basaba Imana ati Mana dufashe, udufashe kugira ngo natwe tuze tuvuge ubutumwa, udukure mu bwoba. Harageze igihe rero abantu tutinyuka, turinduke, ubwoba butuvemwo. Igihe ngo twakiriye Yesu Kristo, umwanditsi yaranditse avuga ano majambo agira ati tukimara kumenya Yesu twumva dushaka kubwira abandi byerekeye umugenzi w'agaciro twironkeye. Ukuri gukiza kandi kweza ntigushobora kuguma kugaraniwe mu mutima. Hari uwundi yavuze ngo ufashe imbizi y'amazi, isoko ry'amazi, ntabwo ushobora kurizibira ngo ntiridudubuke. Urizibiriye aha, ahandi hantu riradudubuka. Urizibiriye n'ahandi usanga ryarondeye yindi nzira rigacamwo. Bisigure ngo nitwamara kuronka Yesu muri twebwe, akamara kutubamwo, akaduha ubuzima bwahindutse, muri ico gihe tuzomushingira intahe. Tugarutse kuri Petero gatoya, mwibuke Petero akiri kumwe na Yesu atarapfa, ariko avuga iby'urupfu rwiwe. Petero yabwiye Yesu ngo niwapfa turapfana, ibyo bakugira naje nibyo bahava bangira. Ariko Yesu aramubwira ati inkoko itarabika uzoba umaze kunyihakana gatatu. Ibyo byarabaye, Petero arihakana Yesu. Kubera iki? Hariho ubundi bushobozi bwasabwa kuba muri Petero butari bwamubemwo, ariko ngo amaze kuronka mpemu w'Imana, igihe ngo abashinga ntahe bamufata, aba baherezi bamufata bari kumwe na Yohana, bibutse igihe Petero yihakana Yesu abagijwe n'uwo twokwita umuyaya, umukozi wo mu nzu. Baravuga ati niyatubona twebwe n'abasoda b'Abaroma naho bari bari, abaherezi niho bari bari, abo bitwa abafarisayo niho bari bari, abo bitwa abasadukayo niho bari bari. Tibiroroshe kaba bagabo bahava bihakana uwo Yesu. Ariko Petero wakijya gihe ntabwo yasa na Petero yararaho uwo mwanya. Uyu yari Petero yuzuyemwo mpemu w'Imana. Maze Petero ashinga intaye, ababwira Yesu wariwe, avuga ingene bamwanse, ingene bamwishe, ingene yazutse, ingene ari mu ijuru, mbere ko n'ibitangaza bariko barakora babikora kubw'ubushobozi bwiwe. Ariko igitangaje, aba bafarisayo, aba basadukayo, aba baherezi bari bamenye Yesu uwo ari we, kandi bari bamenye ba Petero ko bariko barakoreshwa na Yesu. Reka dusome umurongo wa 16 mu gice cya 4 cy'ibyakozwe n'intumwa. Niho hari amajambo avuga ati mbega aba bantu tubagire dute ko byamenyekanye mu baba i Yerusalemu bose yuko bakoze ikimenyetso kibaye rurangiranwa, natwe ntidushobora kubihakana nitwakira ijambo ry'Imana. Aba nabo ubwabo barabonye ko Petero na Yohana ibikorwa bakoze byavuye ku Mana, kandi nabo barabyemera, ariko banka kubikora. Gusa ngo abizera baja hamwe basenga Imana, basaba kugira ngo Imana ibafashe kurinduka igihe kizoza nabo bashingire Yesu intahe, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Reka rero iki cigwa kidusigemwo iciyumviro cy'uko mu buzima tubayemo, nimba twararonse Yesu, nimba Yesu hari icyo yadukoreye, dusabwa gushinga intahe. Nimba waragwaye ugakira, shingira intahe abandi nabo bazokira kubw'intahe yawe. Nimba hariho ahantu Yesu yagukuye, shingira intahe abandi, abo bazomenya igikorwa Yesu yagukoreye, maze ngo bave mu byaha bahora bakora, bizere Yesu kandi azobakiza. Uzoba ubaye umwe mu bashinga intahe, kandi ubuzima bwawe nibwamara guhinduka buzerekana ubudasa. Ubwo budasa si ubundi nuko uzoba ubushinga intahe. Reka rero dusaba Imana kugira ngo ikomeze kubana natwe, ubuntu bwayo bube muri twebwe, tube nka Petero
tube nka Yohana, tube nk'aba bandi bizera, tugire ubuzima bwahindutse kandi ubuzima bushinga intahe. Reka abakurikiranye kino cigwa c'uno munsi Imana ibahezagire mu izina rya Yesu. Turangize n'isengesho. Data mwizanye n'icubahiro, Imana igira neza kandi igororoka, izina ryawe nirishimwe. Duhejeje kwiga amajambo y'uno munsi yerekana ubuzima bwahindutse ko buca bwerekana ihinduka. Mu by'ukuri hari byinshi wadukoreye, hari aho wadukuye, hari abari bagwaye wabakuye mu magwara yabo, hari abari bafise ibibazo mu miryango wabakijije ivyo bibazo, hari abari bafise ingorane zo kubura ubuzi ariko wabahaye, abo bakaba baragusenze nk'Imana kandi ukabishura. Reka Data dusabe aba bose wakoreye ibyiza bagende babivuga hirya no hino, maze benshi bagaruke kuri wewe kubw'ubu buzima bwabo bwahindutse. Shishikara rero kubana natwe, ushishikare kutwigisha umunsi ku munsi, niwaza kubw'ibishinga ntahe byacu by'ubuzima bwahindutse, bize bitume benshi bakugarukako, akaba ari mu izina ry'Umwami, Umukiza n'Umucunguzi wacu Yesu Kristo tuvyambajemwo. Amen.